Bakunzi mwese ba Bienfo na Bienfo Plus turabaramukije. Indege yo mu bwoko bwa F-35. F-35 ni indege zikomeye cyane zizwi ku isi yose, zikorwa n'igihugu ca Amerika. Yari indege F-35 mu gisoda ca Amerika yarayikorowe hejuru y'agataka ka Iran. Byabaye igihe cy'isaha 8:50. Ibi rero biremezwa cyane n'iguca haba ku kote y'abanya Iran, ku bagardien de la révolution canke Central Commandment kuri kote ya Amerika. Iyi ndege rero ni indege itoroshe, ni indege idasanzwe, iri indege bita muri ama avion fictif canke indege zitabonwa n'amaradari. Ni indege bita ya 6e generation, aho ibonwa n'amaradari makeyi cyane ku isi. Twebutsa yuko iyi ndege bivugwa ko yakorowe na systeme ya radare y'Abarusiya yitwa Buk. Systeme y'Abarusiya yitwa Buk ni ishobora kuba yarakoroye ino ndege F-35, canke abandi bakavuga yuko ishobora kuba yakorowe na systeme ya misile bita SA-67. Iyo nayo ni systeme y'igihugu ca Iran, ama misile aho agendera hejuru arindiriye ico yobona kiguruka kugira ngo agisambure. Rero iyi ndege kabaye akamaramaza y'igihugu ca Amerika, ko iyi ndege yahora ivugwa ko ari mu ndege zikomeye cyane, indege zitari bwigere zihura n'ikibazo na kimwe hejuru. Ni indege kandi izimvye, ni indege kandi ikoze mu buryo buhanitse, aho Amerika yari imaze kubura indege zitandatu mu bwoko bw'amaravitailleur canke za ndege zigenda ziraha petrole indege ziri mu kirere, canke zimwe zizana ibikoresho. Izo ziramaze gukorogwa. Biravugwa kandi ama F-18 agishika kuri 5 canke radare za THAAD canke zimwe bita Patriot zimaze kuhagwa. Ibi byose rero ni ibintu bishobora kuba biriko birasubiza inyuma yashusha Amerika twatubabwira yaboneka nk'igisoda badakorako, igisoda gikomeye cyane. Izi nkuru rero nkuko twabwiye ziremezwa cyane niyo Central Commandment, ariko bavuga yuko umupilota ataco yabaye, ariko indege yononekaye cyane nkuko byashikijwe n'abanya Iran rero yashishikiriza ico twita avertissement canke gasopo ku gihugu ca Amerika, ivuga iti mukabandanya twebwe nubwo muvuga ko mwadushize hasi turacakomeye, izi ndege zanyu tugiye kuza turazikorora igihe cyose muzoca hejuru yacu. Rero ibi rero bica biboneka nk'ibitari ishusho nziza y'igihugu ca Amerika, kuko inyuma yuko hari indege yo mu bwoko bwa F-15 yagurishijwe cyane y'igihugu ca Amerika mu mahanga, byaboneka ko ibihugu byinshi haba bya Buraya, Suisse, Belgique, Ubudagi, Turkiya yarayisavye indege ya 35 barayimye, nayo ikaba yari kirakora indege yayo mu bwa 6e generation. Iyi ndege rero yari ifite isoko rinini cyane, aho bamwe bavuga bati indege iratwa nk'indege ikomeye cyane, indege mu bwoko bw'indege bita superiorité aérienne, aho iyi ndege haba amasimilation mu bindi yaboneka ko ari indege yakatabonetse. Twabwira ko Amerika ikoramwe n'izi ndege z'ubwoko butatu, F-35A, F-35B, F-35C. Ni indege rero nkuko tubabwiye z'ubwoko butatu. A ni indege y'igisoda cyo mu kirere, B nayo ni za ndege ni twibaza yuko rero yonyene ku isi ifise ubuhinga bwo guhaguruka kujya kwa helicopter itarinze kubanza kubandanya kuri piste. C nayo ni indege ikoreshwa muri marine canke itwagwa n'amato, ikagwanana n'igisoda cyo mu mazi ariko yigendera mu kirere. Iyi ndege rero ni 6e generation, ikogwa n'ikigo Lockheed Martin yo cyo mu gihugu ca Amerika. 6e generation isangiye generation imwe n'indege twita ama Su-57 y'Abarusiya, murayizi indege ikomeye cyane. Indege F-22 Raptor y'Abanyamerika nyene, mbere bavuga ko ariyo niyo ya mbere ku isi. F-35 rero yoyo ni indege yitwa ko ari mutoyi wa F-22, ni kuvuga ifise moteri imwe, aho F-22 ifise moteri zibiri. Hariho n'indege yitwa G-20 na G-35 z'Abashinwa, nazo ziri mu ndege bavuga ko ziri indege zikomeye cyane. Mwene amakuru y'indege nk'iyo ikorowe aravugwa cyane, kuko hari amasanganya ahora aba aho izi ndege zohora zigira amapane ya moteri canke avuye ku buhinga, ugasanga izi ndege naho nyene biravugwa cyane. Uyu munsi rero havuze ko yakorowe n'amanota igihugu ca Iran cinjije amwe adasanzwe cyane. Tubandanye kubabwira igituma izi ndege zidasanzwe. Ni indege zimvye iri hagati y'imiliyoni
830 z'abanyamerika, ikaba igizwe n'amatekinoloji fictive canke bimwe bituma indege itaboneka kuri radar, aho ishobora kuba kuri radar iboneka nk'akantu kwa gapima isantimetero 10 santimetero 10 kare 10 cm kare canke 1 decimetre kare, ni ukuvuga 0,01 metre kare. Babitahura cyane by'amasirifasi bashabyumva. Hanyuma ikaba kandi ikozwe mu buryo n'amateriyo cyangwa ikozwe mu butare bw'absorba canke bumira ama onde radar, ni ukuvuga iyo umurikishije radar ushaka kuyiraba mu kirere ikimira ajyama onde gutyo ntagire ama onde igarukanira, bigatuma indege utashobora kuyibona neza kuri radar. Amaradari make y'isi niyo ashobora kuyibona. Twibuka yuko igihugu cy'Ubushinwa cyari cyahaye radar igihugu cya Iran, radar yitwa YLC-8B, ariko biravuga ko atari radar yo barabonye iyi ndege, yabonwe na Book System Book. Hanyuma rero ibindi navyo berekeye indege nuko ari indege imeze nka logiciel volant, ni ukuvuga ni indege ikoze mu buryo bwa informatique bugezweho, aho ishobora gukomanda izindi ndege ziri mu kirere, ikahabwa amakuru n'indege bita amavyo radar nk'imwe twibita AWACS, canke ubwato canke amaradar ari hasi canke ibindi tumanatumako amakuru mu buryo bwa satellite. Ni ukuvuga indege iriko iraguruka aba ari nk'ibiro vya commandement biriko biraguruka, hanyuma ifise radar ibona kure cane ku birometero birenga 400, ku buryo ikubona utarayibona ikakurasa ukayoberwa ikikurashe icarico. Indege yari yoroshe na gatoya. Hanyuma kandi afise ibindi bita systeme de brouillage, aho iyi ndege igihe wowe imuritse na radar yawe ushobora gucikurukira andi ma onde atuma abruya canke afutanganya ayo ma onde yawe, bigatuma wowe utayibona ariko yibandanya kubona, kandi radar yawe irashobora kumurika hasi, impande, imbere, ku mpande zose. Ni indege idasanzwe cyane. Hanyuma ikindi naco bazi kuri indege nuko indege irafise kano, kuvuga inko igenda irarasa 25 mm, canke igashobora no gutwara amabombe twabwiye ya kirimbuzi bita GBU, amabombe abapima nk'ibiro 900 kuduga, aho naho buri mu nzu yo mu kuzimu ashobora kukuzura. Kandi indege irafise na capacité zo gutwara imisire zishika 8, zaba imisire zikora mu kirere ku ndege, imisire zirasa amato canke misire zirasa ku butaka. Indege irashobora rero kugenda ibirometero birenga 1960 ku isaha, ni ukuvuga Mach 1,6, ni ukuvuga ko yaba ibirometero 2 ku isaha, kandi igashobora korera ku birometero 15 mu kirere, ni ukuvuga ko ari indege igendera hejuru cyane. Iyi rero yarashwe bavuga ko yari indege yari kigendera hafi, ku buryo yabonywe n'amasysteme ya infrarouge, ni ukuvuga amakamera ya infrarouge, ni ukuvuga ni kamera iraba ubushuhe, ibonye ikintu igenda kirarekura ubushuhe, iyo kamera iba yakubonye. Ni ukuvuga ko rero abanyamerika hamwe n'abanya-Israeli bari barijajaye, kuko babona ko bari baremeje abanya-Iran indege zabo zasigara zizunguruka uko zishaka. Iyi rero yaraye ihuye n'umutego usanzwe cyane, kuko yari kigendera hasi. Ni ukuvuga rero iyi ndege bimaze kuvuga ku isi yose, abantu benshi bavuze bati kuri abanya-Iran barakomeye cyane. Indege ntiyabwire itsindwa na rimwe mu ntambara, nubwo itari bwagire intsinzi nyinshi kubera ko yari kinshasha. Mugabo muri Iran yari imaze kurasa indege bita Yaksa 30. Icanyuma rero tubabwira kuri iyi ndege nuko ari indege bashobora kugira ivyo bita mise à jour, ni ukuvuga ingene ikora babigira mu buryo bugezweho, kuko isi igenda irahinduka. Indege yari ishobora gushigwa ku mwanya igihe cyose babishakiyeko. Iyi ndege rero yarayirashwe, murumva ntiya indege yoroshe cyane. Ku gisoda kigwanira hejuru ca Amerika gitakaje ishusho ikomeye cyane, kuko indege za Amerika zarazivuga ko ari indege zidasanzwe. Iyo urashemo imwe byavugwa cyane nkaho igisoda ca Amerika kimara amajwi. Nuko rero ivyerekeye iyo ndege nuko bimeze. Indege bwoko bwa F-35 Amerika yarayihombeye hejuru y'akarere ka Irani. Turashishikara kubabwira nani makuru tuza kubandanya kubaha, aho tuza kubabwira ivyerekeye ingene barashe ubwato bwa Gerald Ford, bakaba ntibabuturiye mugabo bwononekaye. Ibire turabibashikiriza mu makuru tuza kubashikiriza mu nyuma. Murakoze cyane, mugiraho mubahwe, mwibuke gukanda like, abatari yabona mugerageze muyabone, hanyuma
mudusigire amakomantere, na cane cane mwibuka ko ku mugoroba isaha 2 canke isaha 3 kw'isaha y'i Bujumbura tubaha live, aho tuza kubashikiriza bimwe na biriya mu busesanguzi ku mwanya ukwiye. Murakoze, Imana ibazigame.